iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika iravugira i Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi. Nshuti zacu bwakeye neza. Mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104.3, mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Ingingo z'ingenzi z'amakuru twabateguriye muri uyu mwanya. Mu Burundi leta yakubye inshuro ebyiri amafaranga y'ingwate ku bashaka kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu. Amwe mu mashyaka ariko ntiyishimiye iyo ngingo. Uravye nyene abarundi babayeho n'umunsi mu bukene barimwo kugira wegeranye miliyoni 100 n'amafaranga yo gukora kampanye aba ari ibintu bigoye cyane. Cyo tugiye gukora rero nuko tugiye kuja hamwe n'indi migambwe kumbure kugira ngo dusabe inama nshinga amateka n'angiza amateka kutazokwemeza iri tegeko riyonyanga demokrasi. Uyu ni Gabriel Banza Witonde, umukuru wa ADPR. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amatora y'umukuru w'igihugu aregereje, naho ayo mu Misiri yo ararangira none. Muri Mali ubutumwa bw'amahoro bwa ONU ejo bwarangiye ku mugaragaro. Ikaze kuri radiyo yanyu ijwi ry'Amerika, muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Duhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ubutumwa bw'ingabo z'amahoro za ONU muri Mali MINUSMA bwarangiye ku mugaragaro. Ni nyuma y'imyaka 10 zoherejwe muri icyo gihugu. Byatangajwe n'umuvugizi wazo uyu munsi kuwa mbere nk'uko byategetswe n'abayobozi ba gisirikare ba Mali. Umutwe w'ingabo z'amahoro zizwi ku izina rya MINUSMA zamanuye ibendera rya ONU ahari icyicaro gikuru cyazo mu murwa mukuru Bamako. Icyo ni ikimenyetso ku mugaragaro cyo kurangiza ubutumwa bw'izo ngabo nk'uko umuvugizi wazo yabivuze, nubwo hagumyeyo abasirikare bake. Ibiro ntaramakuru bya Faransa AFP byavuze ko ibikorwa bizarangira burundu ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere gutaha, harimo ibijyanye no gushyikiriza abayobozi ibikoresho bisigaye. Abasirikare bayoboye Mali bafashe ubutegetsi mu mwaka wa 2020 mu kwezi kwa gatandatu muri kudeta, basabye ko intumwa za ONU ziva mu gihugu nubwo cyari kibasiwe n'imitwe y'abarwanyi bakisilamu n'ibindi bibazo bikomeje kucyugariza. Izo ngabo z'amahoro za ONU zoherejwe muri Mali mu mwaka wa 2013. Muri Zambia abatabazi batahuye imirambo y'abantu 11 baguye mu isenyuka ry'ibirombe bacukuragamo amabuye y'agaciro mu kwezi gushize. Oriane Tangishaka arabahiye inkuru. Abo bantu bose bakorera mu bibanza byo kwimba amabuye y'agaciro mu buryo butazwi n'amategeko nk'uko bitangazwa n'itororokanizo ry'amakuru y'abanyamerika AP, baguwe ko n'imisozi yasenyutse. Iryo tororokanizo rimenyesha kandi ko abantu bashika kuri 30 bakekwa kuba nabo nyene barahasize ubuzima. Umuntu umwe niwe amaze kurokoka, ariko abashika kuri 26 bararondegwa inyuma y'indwi zibiri iryo sanganya ribaye. Uwarokotse ni umugabo afise imyaka 49 yatabawe mu ndwi iheze. Ibiro bijejwe kwitaho ibikorwa byo gutabara mu bihe vy'ibiza bijejwe kandi ibikorwa byo gutabara imbabare muri ico kibanza vyatangaje ko uwo mugabo yarokotse ariko aravugwa mu bitaro. Abajejwe gutabara bavuga ko batoye ibiziga 2 vya mbere mu ndwi iheze. Ibindi 9 vyatowe mu mpera z'iyindwi turangije. Abategetsi ba leta bavuga ko abakozi bimba ubutare bashika kuri 38 bashobora kuba baraguye mu isenyuka ry'imisozi hafi y'igisagara ca Chingola. Ivyo vyabaye muri ako karere karimwo ubutare bw'ubujumpu butukura, yamara n'ibiramenyekana igitigiri nyaco c'abahaguye. Muri Afurika y'Epfo abakozi amagana bo mu bucukuzi bwa zahabu bari bamaze iminsi irenga 4 munsi y'ubutaka, ejo batangiye kuzamuka imusozi. Isosiyete The Gold One ivuga ko abacukura mu birombe barenga 400 bari bafatiwe mu bisimu bya Springs mu burasirazuba bwa Johannesburg mu mugoroba wo kwa kane. Ibiro ntaramakuru bya Faransa AFP bivuga ko aba bakozi bo mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro batangiye kugaruka ku butaka mu matsinda mato mato mu gitondo cyo kuri wa mbere. Bamwe bashyize ibipfunsi hejuru ubwo banyuraga hafi y'uruzitiro rw'abashinzwe umutekano rwari hafi yahinjirirwa n'abajya mu birombe. Umukozi umwe muri iryo tsinda yabwiye AFP ko ibintu byari bimaze gukomera nyuma y'iminsi ibiribwa n'amazi bimaze gukendera. Itsinda rito ry'abakozi ryafashe bagenzi babo ho ingwate kwa kane ribabuza gusohoka mu birombe. Abategetsi mu isosiyete Gold One bavuze ko igikorwa gishya cyo gufata abantu bugwate gifitanye isano n'ibikorwa byo kumva ibyabaye mbere byatumye abakozi bagera muri 50 birukanwa. Abakozi bo mu birombe barenga 500 bari bamaze iminsi igera muri 3 bagotewe munsi y'ubutaka muri iyo mine mu kwezi kwa 10 gushize, ubwo urugaga rw'abakozi rwari rwananiwe kumvikana n'abayobozi. Mu Misiri uyu no munsi wa gatatu kandi wa nyuma w'amatora y'umukuru w'igihugu. Perezida Abdel Fattah el-Sisi yizeye indi manda izamugumisha ku butegetsi kugera mu mwaka wa 2030. Itora ry'iminsi 3 riraba mu gihe hari ibibazo by'ubukungu mu Misiri, igihugu kirimo miliyoni 105 z'abantu, aho hafi 1/3 cyabo babayeho mu bukene nk'uko imibare yatangajwe bigaragaza.
umuturage Karede Abdel Sadek yagize ati ndimo kuzuza inshingano zanjye zo gutora nk'umuturage wa Misiri witaye ku gihugu cye mu kugifasha kudahungabana n'abanyamisiri bose imbere mu gihugu kugera ku byo bifuza mu iterambere. Ibibazo bishingiye ku ikoreshwa nabi ry'ubukungu bw'igihugu, ariko byanaturutse no ku ngaruka z'icyorezo cya virusi ya corona no ku ntambara ikomeje guhanganisha Uburusiya na Ukraine. Ibi byose byagize ingaruka ku bukungu bw'igihugu cya Misiri muri rusange. Itora ryatwikiriwe n'igihu cyaturutse ku ntambara ya Israel na Hamas. Abanyamisiri hafi ya bose amaso bari bayahanze intambara ku mipaka y'uburasirazuba bw'igihugu cyabo no ku kaga abasivili b'Abanyepalestina barimo mu ntara ya Gaza. Mukomeje kumva radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mudukurikiye no ku rubuga rwa interineti kuri wa3.radio.voa.com no kuri YouTube na Facebook VOA Radio Yacu. Tujye noneho mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Burundi, leta yazamuye amafaranga y'ingwate abashaka kwiyamamaza ku mwanya wa perezida w'igihugu batanga, iyavana kuri miliyoni 50 iyashyira kuri miliyoni 100 y'amarundi. Eroje Wirikaneza ukorera i Nairobi muri Kenya yaduteguriye inkuru irambuye. Inama shikiranganji yo mu ndwi twaraye turangije yarize yongera iremeza zimwe mu minyanyiro z'ibwirizwa rigenga amatora mu Burundi. Imwe muri zo yerekeye amafaranga y'ingwati atangwa n'abitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu. Ayo yashizwe ku miliyoni 100 avanywe ku miliyoni 30. Mu itangazo rigenewe abamenyesha makuru ryasomwe na Prosper Ntarwamiye yari umuvugizi wa leta imbere yo gutorwa mu kibanza cyo kurongora mu Rwiseni gutegura amatora muri iyo ndwi nyene, yavuze ko iyo nteguro yisunze izindi mpinduka zijanye nk'akarorero n'igabanuka ry'amakomine n'intara hamwe n'izindi mpinyanyuro zari zasabwe n'umurwiseni. Ku banyepolitike bahiganirwa ikibanza c'umukuru w'igihugu amafaranga y'ingwati yagwijwe n'inshuro 3 zirenga, nayo ku bashinga amateka n'abakenguza amateka duzwa inshuro 4. Prosper Ntarwami: kuduza ingwati ushaka kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu ikaja ku miliyoni 100, kuduza ingwati y'ushaka kwitoza mu kibanza c'umushinga amateka canke umukenguza amateka ikaja ku miliyoni 2, kuduza ihada bitangishwa uwo wese ahungabanije amatora mu gukwiragiza inkuru zitarizo, mu gutyoza canke ikindi cose coza conona amatora. Ariko bamwe mu bakuru b'imigambo yaravuga ko iyo ngingo ari agahotoro. Mbere Gabriel Banza witondewe umukuru wa PDR amenyesha atajya umunwa kwisubiza inyuma demokrasi mu Burundi. Twaratangaye cyane kuko aho ni mu gihe itariki 23 z'ukwezi kwa 10 umushanyi w'intwaro hagati bwatumye ko imigambwe kugira turabire hamwe integuro y'iryo tegeko. Twaratereye ibitari bike kandi baravuga ati tuzobikorerako. Ubu rero tubonye ibyavuye muri leta turabona neza yuko ari bisubiza inyuma demokrasi twaronse bigoranye, kuko hatubamenyesha neza yuko atemigambwe ntiri kuri kuronka imfashanyo zivuye hanze y'igihugu. Uca bumva yuko rero nko kuronka 200,000 mu bitoza abahanzi b'amakomine, karondera amafaranga y'abashinga amateka, hama no kuronka miliyoni 100 uko integuro yubatse niyisubiza inyuma demokrasi twaronse bigoranye. Kubijanye n'abahanzi b'amakomine, leta isigura ko yadubugije ingwati kugira yirinde ko hari ingwiza murongozi yajamwo. Gushira hamwe amatora 3 vyohinduka, nivyoba bigikenewe ko ukwiyamamaza bifata indwi 3. Iyi nteguro itegekanya indwi 2 mu ntumbero yo gukinga kugira ngo ntihaze ubusimbira hamwe kwitoza mu bajenama ba komine gusaba ingwate y'ibihumbi 200. Mugabe y'inama shikiranganji yemeje ikanasigura ntibinyura na gato. Banza witonde umukuru wa PDR avuga ko agiye gukorana n'abandi bakuru b'imigambwe kugira bagire urunani rw'intamenwa bajana ikirego mu nama nshinga amateka kugira iryo tegeko rizibirwe. Uravye nyine abarundi babayeho n'umunsi mu bukene barimo kugira wegeranye miliyoni 100 n'amafaranga yo gukora kampanye abari ibintu bigoye cyane. Cyo tugiye gukora rero nuko tugiye kuja hamwe n'indi migambwe kumbure kugira ngo dusabe inama nshinga amateka n'inguza amateka kutazokwemeza iri tegeko rihonyanga demokrasi. Twobunera kagoye kumbure n'umunsi abatwara uko bibaza yuko ariko harabuza abantu kuzokwita amatora, niko bizotuma abantu batera baja hamwe begerana bagakora urunani rushobora gutuma kumbure rutsinda umugambo uri ku butegetsi. Hakwibaza yuko rero bariko barabuza abantu gutora barabe nabo nyene yuko bidashobora kubagira ingaruka mbi. Ntarwamiye yanavuze ibindi bintu bishasha biri mu itegeko rigenga amatora birimo amakosa azofatwa nk'icaha gihanwa n'ubutungane. Ubu mu ntumbero yo gutuza inyifato zimwe zimwe zishobora guhungabanya amatora, iyi nteguro ishikiriza ko ibikurikira vyofatwa nk'icaha: gukwiragiza ubutumwa bushobora konona amatora canke
gukabura ubugizi bwa nabi bufatiye ku matora hakoreshejwe ubuhinga ngurukanabumenyi, gushikiriza ibyavuye mu matora imbere y'ababifitiye ububasha. Mu mabwirizwa yisungwa gushiramwo irigenga ibimenyeshamakuru mu Burundi, gushiramwo muri iri bwirizwa ingingo itomora ko amatora y'abakenguzamateka n'ay'abashingamateka abera mu ntara, gutomora ko inani z'imigambwe zikogwa amatora bashaka kwitozamwo amaze guhamagagwa. Ku nshuro ya mbere amatora yimirije mu Burundi azoba mu biringo bibiri bitandukanye, mu gihe y'abakenguzamateka n'abashingamateka yahora abera umwaka umwe, mbere bigasigana amezi make cyane nayo umukuru w'igihugu, ubu aya perezida azoba mu 2027, imyaka ibiri nyuma yayo ya mbere. Mu ndwi heze inama nshingamateka na nkenguzamateka zemeje abantu indwi bagize umurwi mushasha wo gutegura amatora seni, abashingamateka bamwe bo mu batavuga rumwe n'ubutegetsi biyonjoroye. Imigambwe yindi atari CNDD-FDD uri ku butegetsi yidoze ivuga ko itagishijwe inama mu igenwa ry'abo bantu bagizwe n'abakenyezi babiri n'abagabo batanu, ariko imenyesha ko ataco bitwaye, yizeye kuzobazwa mu ishingwa ry'abaserukira seni mu ntara n'amakomine. Eka n'amashirahamwe yo hagati mu gihugu afatwa n'ayakorera mu buhungiro nk'ayacuditse n'umugambi uri ku butegetsi nico kimwe. Eloge Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igihe cyo kwiyamamariza amatora ateganijwe ku itariki 20 y'uku kwezi gishigaje icyumweru. Abahiganirwa umwanya w'umukuru w'igihugu baragera kuri 26. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaganiriye na bamwe mu banyekongo ku buryo babona ibyo bikorwa byo kwiyamamaza. Aba ni Dr Salomo Baravuga uri mu gihugu cy'Ubusuwisi na Muheto Muhire uri Kinshasa. Nyuma y'ibyo by'amatora rero uko mwabivuze hari abakandida 26, ariko bamwe baje kwishyira inyuma ya Moise Katumbi, barimo Bwana Matata Mponyo, barimo Delice Sanga, barimo Sete Kikuni, ndetse kamaze kugira abageze kuri 4 cyangwa 5 bishyize inyuma ya Moise Katumbi. Ubona yuko niwe ufite amahirwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi kuba ashobora guhangana na Tshisekedi bakagira icyo bavanamo. Tshisekedi nawe birazwi, hashize igihe yari yarashyizeho l'Union Sacrée kuba muri 2021, irimo abagabo b'ibihangange benshi cyane, Kamere ariwe vice ministre w'ubukungu, hakaba perezida wa Sena Professeur Modeste Batilukwebo, harimo Jean Pierre Bemba. Mbese niyo mitwe navuga ikomeye cyane. Abandi ni abantu twita les opposants, je dirais opportunistes, badafite amahirwe ko hagira n'amajwi 2 cyangwa 3%. Dr Salomo barahari bashobora kunyanyagaza amajwi. Dr Salomo Baravuga icyo gikorwa cyo kwiyamamaza twarabonye abanyapolitike baja mu buseruko bwa Kongo, ariko aho mu buseruko bwa Kongo nyene imirwi itandukanye ikaba ibandanya gutana mu mitwe. Icyo gikorwa kiri cabaye kandi n'umutekano ari muke mu bivuga ko icyo tubivugaho nuko kuriya kwiyamamaza muri iki gihe ntabwo bimeze neza cyane na busa. Harimo ikintu cy'ivangura ry'amoko rikomeye cyane, harimo n'ibikorwa navuga byo kwitwara nabi mu rwego rw'abakandida n'ababashyigikiye, byo kugenda batukana, byo kugenda basebanya no gutwerera abantu ibikorwa batarimo cyangwa ibitekerezo badafite. Ugasanga mbese aho kugira ngo bavuge porogaramu y'ibyo bazakorera abaturage, bari kugenda batukana, basebanya no gushaka guharabika isura y'abandi, icyo bita mu cyongereza character assassination. Ugasanga aricyo kintu bari kugenda bashyira imbere cyane. Ibyo bikaba bibabaje cyane kubera ko umuturage mu by'ukuri ntacyo tureba bari kumubwira kigaragara, nta n'icyo tuzi ko basezeranya byinshi bagakora bike, ariko noneho birakabije, nta n'icyo bari gusezeranya, ahubwo bari kuza bari gutukana. Ubashije kumva ko atukana neza akaba ari we ubona yuko ashobora kuzatoroka. Ibyo birababaje cyane. Ikindi navuga giteye agahinda kandi rero kinateye ubwoba, ni ibiganiro perezida Tshisekedi yavugiye Bukavu na Uvira, byarimo amagambo akomeye cyane. Ibyo nabyo rero ndakeka tuzakora umwanya wo kubivugaho. Ibyo turabigaruka ko bimeze neza, nta nubwo biduhaye umutekano uhagije ku buryo umuntu umva yuko dushobora kugira umutekano muri kariya karere magambo nk'ayo ngayo. Ibyo byashyikirijwe n'abategetsi bariko bariyamamaza turabigaruka ko, ariko nagomba mbanze mpere ijambo Muhizi Muheto nawe nyene atubwira ukuntu yabona ico gikorwa cyo kwiyamamaza kiriko kirabandanya. Dr Baravuga n'abandi bose bari kunyumva,
ntabwo abantu bapfa mu gihugu cyacu bafite ibibazo bitandukanye ari abapfa batagira kivurira. Oya, dufite leta. Iyo bavuze ngo umuntu ugira ibyago ariko atayifite kivurira, ni umuntu ugira ibyago ariko adafite umurengezi, adafite n'umuvugira, adafite umwitayeho. Twebwe rero dufite igihugu kitwitayeho, dufite ibibazo duterwa n'ibihugu by'amahanga, ariko dufite igihugu n'ubuyobozi, guverinoma yacu ibabajwe n'ibibazo biva mu gihugu cyacu n'abaturage bacu bapfa. Ntabwo rero iryo jambo ntabwo rikwiye kumvikana neza ku bantu, ntabwo ryumvikana neza ku bantu. Ababivuga nyine barabivuga bitewe n'ibyo bishakira kuvuga, ariko ntabwo ari byo. Dufite igihugu cyitaye ku baturage. Ikibigaragaza ndahera wenda ku bijyanye n'amagambo baravuga, n'ubundi avuze yuko perezida Felix Tshisekedi avuga amagambo, ntabwo amuvuze mu mazina ariko avuze ibyo yavugiye i Buvira, avuga yuko ari amagambo ngo akakaye, ngo amagambo mabi. Nta magambo mabi perezida wacu Tshisekedi yari yavuze, nta na make. Avuga amagambo akomeye, ariko nta magambo akomeye ashobora kubaho ahwanye no kwica abantu ngo barimbuke. Ariko hariho abavuga ko yagereranije abategetsi bamwe bamwe n'abandi bategetsi basize intwaro mbi. Ivyo mwebwe ntimwavyumvise? Ibyo ngibyo ofete, reka nze itasobanura kuri ibyo ngibyo. Nkurikije ibyo Tshisekedi yavuze byose, nta jambo na rimwe rireba abaturage be ashinzwe ririmo. Avuga ibibazo ibihugu by'abanyamahanga biza guteza muri Kongo, akabisobanura, akavuga yuko habayeho infiltration cyangwa se gucengera mu gisirikare cyacu cya FARDC. Nta utabizi, igisirikare kivanzemo abantu b'abanyamahanga, bigera igihe gicika intege n'abantu badafite umutima w'urukundo rw'igihugu cyabo. Dusubire mu Burundi. Abakora akazi ko kubaga ibitungwa muri zone Kanyosha ya komine Muha i Bujumbura barasaba inzego z'ubutegetsi kubafasha kubona ibagiro rya kijyambere. Baravuga ko bamaze imyaka igera kuri 40 babagira hasi. Inkuru ya Ijwi ry'Amerika bateguriye yifashishije abakunzi bayo mu Burundi, turayigezwaho na Thierry Ndayishimiye ukorera i Kigali mu Rwanda. Ugeze muri ico kibanza c'ibagiro fata kibanza ryo mu bumanuko bwa komine Muha wakigwa n'umunuko, urusazi ruduma hamwe n'ibikona biza muri ico kibanza gutoragura ibisigarira by'ibikoko bihabagirwa. Abakora uwo mwuga wo kubaga benshi bita abayangayanga bababazwa n'ingene bakorera uwo mwuga mu kibanza kitabereye. Ibagiro rimaze imyaka irenga nka 40 kuva tukiri mu Kanyosha gushika ayo batwimurira ngaha mu Ruziba baratwubakira. Iyo mu gihe imvura idusanze ko turakora imirimo, hari n'igihe bisaba yuko tubanza tukarindira kugira imvura ihite bivanye n'urusanga rusha ruhaboneka. Aya macuniro tushobora no kwandura izindi ndwara zitandukanye, urabona haranuka nibiki n'ahantu hameze ukunde kuntu. Ushitse kuri iryo bagiro ibikorwa byo kubaga birangiye, umuntu yibaza nimba inyama z'inka, ingurube, impene n'intama zirongwa mu mazi y'uruzi Mugere. Ariko abakora uwo mwuga wo kubagira mu nkengera z'uruzi Mugere bavuga ko bakoresha amazi y'ibombo n'ahatagibonekeza muri ico kibanza. Alexandre Bazomora arongoye abayangayanga bakorera ku ibagiro ryo mu bumanuko bw'igisagara c'ubutunzi Bujumbura. Amazi tuvoma ya bombo ntiyamugire dukoresha. Kubaga turabimenyereye, turafise ukuntu tubaga kuko twegeye umuntu wese bivana ico yize. Twe twize akazi kacu na kudandaza inyama naho kubaga. Inyama tuzidandaza neza, tukazibaga neza, zifise isuku, nta mucafu zako, zigoma zimeze neza, nta kibazo na kimwe mu kubaga dufise. Kubandanya babagira hasi ngo nta gaciro biha umwuga wabo wo kubaga no kudandaza inyama. Bagasaba ko ibikorwa byo kububakira ibagiro rya kijambere byahagaze byorangizwa kugira baronke aho bakorera na rijya basanzwe batangishwa amakore n'amatagisi kuri buri gitungwa kibazwe. Ayo macunire nyene boyubaka gahera cyane karaba ukuntu bozidura ivyondo byagiyemwo kuko Tanganyika na Mugere byahuriye muri ayo macunire. Sinzi ko babihevye cyane ko bakibikurikirana. Urabona aya macuniro arariha meri barinjiza amafaranga kuko amahera ngaho arinjira muri leta, nimba arariya bakayatunganya bakayakora neza ku buryo umuntu ashobora gukora yatakibazo na kimwe. Musitanteri wa komine Muha arazi neza ko abayangayanga bakorera kuri ayo macuniro atubakiye kandi babagira hasi. Ibagiro uwo mutegetsi yitafata kibanza mu burengero bw'iryo bagiro rya Ruziba, aho uruzi rwisuka mu kiyaga Tanganyika haboneka impome z'inyubako itarangiye kubakwa. Abakunzi b'Ijwi
Amerika babwiwe nabo bakora umwuga wo kubaga ko ari ibagiro rya kijambere bari bemerewe, ariko ibikorwa byahagaze kumvo batazi. Devote Ndayisenga, musitanteri wa komine Muha, nawe nyene avuga nk'abo bayangayanga, arabahumuriza akavuga ko nabo bafashanya mu bikorwa by'iterambere, bariko bararaba uwariko yubaka iryo bagiro ibyamugoye kugira bikunde yubakwe rirangire. Ayo macuniro ntarahera, hariho wari yaronse isoko yo kuyubaka, mugabo ngira hari twamugoye gatoyi, ure tugiye kubandanya tumubaza ikiriko kiramucereza gituma atabandanya. Ure tugiye kubwira abo muri Fonike kugira nabo badufashe kugira ngo uwo muntu ashobore guheza ayo macuniro. Ibintu byifashe uko mu bumanuko bw'igisagara c'ubutunzi Bujumbura, mu gihe mu buraruko bw'ico gisagara hoho hari ibagiro ryiza rikoresha ubuhinga bwa kijambere mu kubaga ibitungwa, aho benshi bita ku macuniro muri quartier Kigobe ya zone Gihosha muri komine Ntahangwa, rikaba ryatanguye gukora kuva mu mwaka w'1960. Muri Tanzania mu ntara ya Kigoma ejo hashojwe ubukangurambaga bw'iminsi 16 yahariwe kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina, cyane cyane mu bagore n'abakobwa. Gusa mu nkambi z'impunzi za Nduta na Nyarugusu ibibazo byo gufatwa ku ngufu no kurongorwa batarageza ku myaka ntibirakemuka. Ni inkuru ya James Jovin muri Tanzania. Intara zitandukanye mu gihugu ca Tanzania zirimo gusoza ubukangurambaga bw'iminsi 16 yahariwe kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Mu ntara ya Kigoma uwo muhango wabereye komine Gasuru icumbikiye impunzi zahungiye mu nkambi ya Nyarugusu kuri uyu wa mbere. Gusa ihohoterwa rishingiye ku gitsina ni kimwe mu bibazo bitarakemuka mu nkambi za Nduta na Nyarugusu. Umwidogo ni mwinshi cyane cyane mu bakenyezi n'abigeme yuko bageramiwe n'ibibazo byo gufatwa ku nguvu no kurongorwa kwiza imyaka. Mu bisanzwe turafise agahohotero kadasanzwe kifatwa ku nguvu, turafatwa ku nguvu abenshi. Umugore ni wari umuryango kubera ariwe aguma yiruka arondera kiriya na kiriya. Hariho ingorane zimwe tugihura nk'abakobwa bamwe canke abagore, hariho aho usanga bafashwe ku nguvu, kandi mu gihe bafashwe ku nguvu bakabakurikirana, ababagiriye nabi bakabafunga. Mugabo muri ico gihe tugiye kuraba uca usanga inyuma y'ukwezi canke amezi abiri ugaca usanga uwakoze iryo bara yibereye muhira, hama ugaca usanga umukenyezi ariko arabaho umengo nta bwidegemvye afise. Ugaca usanga rero mu mutima wiwe umengo n'uwo musi mukuru ntiwari ukwiye no kubaho kubera ivyo bibazo nyene umuntu ahura navyo. N'abagabo ku bwabo baremeza ko hafi iminsi yose abakenyezi bama bahohotewe ku mvo zitandukanye mu kibano, ububoregwe, gutora abagore babiri, imico n'akaranga ivanze no kudashira ahabona amabi bagenda barahura nayo ni bimwe mu bihambariye abakenyezi n'abigeme mu nkambi. Guhohotera mu kibano tubona hariho ububoregwe bwinshi mu bantu, ugasanga iyo umupapa yaborewe araja arakubisa umugore wiwe n'abana arajaniranije, ugasanga ni kibazo. Hanyuma hariho niki cyo kuvuga umuntu kugenda ugasanga umugabo agiye kwinjirira mu yindi nzu, agiye kuja mu bagore babiri, wawundi amuteye ibibazo. Ibintu nk'ivyo mu kibano vy'ukuri usanga arico kihari kirekire cyane. Ibitumwa n'imvo nyinshi zitandukanye, ariko umuntu agerageje kudondagura zimwe na zimwe. Aha twovuga nk'imico n'akaranga usanga vyivanzemwo n'utuntu tumwe dushobora gutuma abantu basanga bariko barahohotera abandi, na cyane cyane abakenyezi n'abigeme ugasanga barahohoterwa cyane. Ariko kandi hariho biratumwa no ukutavuga, umwigeme canke umukenyezi agahohoterwa ugasanga bihereye hiyo nyene, akabihereza hiyo nyene, ugasanga ntavuga, agatinya ngo novuga ngo ho bibi, novuga ho babiriya, canke naho ugasanga bigatumwa kandi nuko abanyagihugu muri rusange usanga he n'ivyo bikorwa batabitera ivyatsi. Abantu bakabona ko nakari karahohoterwa, ariko ugasanga bihoreye nta na kimwe babivugako, bakibona nk'umenga n'ibintu bisanzwe. Uretse iyo minsi 16 yahariwe kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina, izo mpunzi zisaba leta ya Tanzania co kimwe na ASER n'andi mashirahamwe yita ku mpunzi iminsi yose kurwanya ihohoterwa, guharanira uburenganzira bw'abakenyezi n'abigeme no gutanga inyigisho zikwiye mu miryango mu ntumbero
yo kurandurana n'imizi ico kibazo. Ishirahamwe Plan International igisata kijeje abakenyezi n'abigeme ryemeza ko minsi yose ryama ryakurikiranye ibibazo bigeramiye abakenyezi n'abigeme mu nkambi za Nduta na Nyarugusu. Ishirahamwe ryemeza ko buri mwaka ritatura amatati hafi 245 hagati y'abubakanye, bigatuma umubano mwiza mu miryango. Gusa ntirirashobora gukemura ico kibazo burundu. Kuva mu nkambi ya Nyarugusu iri mu gihugu ca Tanzania, James Jovini, ku bw'ijwi ry'Amerika.